Uburyo bwo kuvura inkoko neza ni kuzikingira. Kanatsinda no mu ndwara zikunze gufata inkoko nyinshi nta miti zigira, ariko zirafise incanco. Inkoko kuyigira amagara meza kandi itange n'umwimbu mwiza irakenera kuba ahantu hari isuku, haca akayaga gakwiye, eka mbere hashika n'umuco ukwiye. Inkoko irakenera ibifungurwa bifise ivyunyunyu bitandukanye. Abahinga bakerekana ko bishobora kuyifasha kugira amagara meza. Ivyo umworozi ashoboye kubikurikiza, arakwiye kandi no gukurikiza incanco zikingira inkoko indwara, guhera zikiri imiswi no kubandanya. Muti rero izo ncanco nizahe? Reka tuzibabwire. Urucanco rwa mbere ni urucanco umuswi utegerezwa gutegwa ku munsi wa mbere ukiva mw'irigi. Urwo rucanco narwo rukayifasha gukingira indwara ya marege. Urwo rucanco rero baruwitera mu nyama. Hagati y'umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri, umuswi utegerezwa kuronswa antibiyotike n'amavitamini. Ku munsi ugira indwi naho, umuswi utegerezwa kuronsa urucanco rw'indwara ya gumboro. Urwo rucanco narwo bakayirushirira mu mazi runywa. Ku munsi ugira 10 naho, umuswi utegerezwa kuronswa urucanco rw'indwara ya Newcastle ariwo bitwa gahweka. Urwo rucanco narwo nyene bakayirushirira mu mazi runywa. Ku munsi wa 12 mbese no ku munsi wa 17, umuswi utegerezwa kuronswa urucanco rw'indwara ya gumboro. Urwo rucanco narwo nyene rugashigwa mu mazi umuswi unywa. Hagati y'umunsi wa 18 na 20, wa muswi uri kurakura utegerezwa kucuronswa umuti w'inzoka. Umunsi wa 21 naho, wa muswi uri kurakura utegerezwa kucuronswa urucanco rw'agahweka. Hagati y'umunsi wa 23 n'umunsi wa 26, wa muswi uri kurakura utegerezwa kucuronswa amantibiyotike kambere n'amavitamine. Hagati y'umunsi wa 28 n'umunsi wa 32, wa muswi uri kurakura utegerezwa kucuronswa amavitamine yonyene. Ku ndwi igira 5, wa muswi uri kurakura utegerezwa kucutega urucanco rwikingira indwara ya variole. Ku ndwi igira 6, wa muswi uri kurakura utegerezwa kucuronka imiti ivura inzoka. Ku ndwi igira 7 naho no ku ndwi igira 9, inkoko itegerezwa kuronswa urucanco rwikingira indwara y'agahweka. Urwo rucanco narwo ikarunwa mu mazi. Ku ndwi igira 10 naho, inkoko itegerezwa kucironswa umuti w'inzoka. Ku ndwi igira 11 naho, inkoko itegerezwa kucitega urucanco rwikingira indwara ya variole. Eka mbere itegerezwa kucitega urucanco rwikingira indwara ya koriza. Ku ndwi igira 16 naho, inkoko itegerezwa gutegwa incanco zikingira indwara za koriza, eka mbere n'indwara y'agahweka, harimo n'indwara ya bronchite infectieuse. Izo zari incanco umworozi w'inkoko akwiye gukurikiza kugira inkoko ziwe zigira amagara meza. Ikindi kintu twokongerako nuko yokwegera umuganga w'ibitungwa kugira amuhe impanuro ziyongereye. Bandanya ukurikirana Agro TV uronka amakuru menshi yerekeye inkoko.